umunsi mwiza bakundwa bagenzi bene data muri ngaha muri Repubulika ya Shiri. Kuri jewe n'umugisha n'ihigwe bikomeye kuba turi kumwe na mwebwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire namwe umwanya w'ikiyago ku bijanye n'ijambo ry'Imana n'integuro yayo ihwanye na kino gihe cy'iherezo. Muri uyu mwanya dusome mu Bikorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16 kabandanya havuga hati: kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibwigwamana, kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima. nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye nikuhora hagize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanjye nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, nikuhoraho ashobora byose agize. Imana iri kumwe n'abantu bayo. Icyo kigwa cyacu mushobora gufata ibyicaro byanyu. Imana iri hagati mu bantu bayo. Imana iba hagati mu bantu bayo. Imana igendera hagati mu bantu bayo. Rero muri ibyo byongeye turabwirwa mu isezerano rya kera mu gice cya 26 mu Balewi umurongo wa 11 ukabandanya haravuga hati: nzoshira ihema ryanje hagati muri mwebwe, kandi sinzokwigera ndabazinukwa, nzogendera hagati muri mwebwe, mbe Imana yanyu, namwe mube abantu banje. Ni jewe Uhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo ntimube abagurano babo. Navunye ibiti by'ingogo byababoshe mbaha kugenda mwemye. Rero Imana yaravuze ati izogendera hagati muri twebwe, kandi izoba Imana yacu, kandi namwe muzoba ihanga ryanje. Rero iryo ni ihanga ryakuwe mu buja muri Egiputa mu kuva kwa mbere. Rero mu isezerano rishasha ku ihanga ryakuwe mu buja mu bwami bw'umubi, ubwami bwa Sekibi bwa Farawo, aribo bwari bwaragize abaja, abahungu n'abakobwa bose b'Imana. ubu rero Kristo aratucungura, aradukura mu bwami bw'umwijima akadushira mu bwami bwiwe, ubwami bw'umuco, aho Imana iri hagati mu bantu bayo. Rero turabona yuko gutyo nkuko Imana yahoze mu ihanga ryayo muri Isirayeli aryo yari yarabohoye, rero Imana iri hagati mu bantu bayo Isirayeli yo mu ijuru, aryo shengero ryayo. ubu rero turabe akanya gatoya uburyo Imana yabaye hagati mu bantu bayo. Turabe muri kahise ka Bibiliya urugendo rw'Imana hagati mu bantu bayo. Turabona yuko igihanga ry'Abaheburayo ryari ryaragizwe abaja hariya muri Egiputa imyaka 130. Imana yari yeretse umuvugishwa Mose mu gice cya 3 cyo mu kuvayo, imwereka mu mukogote w'umuriro ari wo wari mu biti, ariko icyo gisaka cyarasha nticyatongoka, icyo byari ko bikorwa n'inkingi y'umuriro. nuko Mose we acatahura yuko ryari yerekwa, kubera yuko ibiti canke ishamba ntiryasha. Ni ukuvuga ngo we yagunduye
aramenya yuko yari inkingi y'umuriro, umukogote w'umuriro wari utandukanye n'umuriro usanzwe. Rero we yaramenye yuko Imana ari umucyo kandi Imana ari umuriro, ariko uwo muriro namba ntiwaturira ibyo biti. Nuko rero Mose yaragiye arunguruza kugira ngo arabe ibyo yari karaba ari kure. Rero igihe ashika mu kibanza cy'inkingi y'umuriro cy'uwo mucyo, cy'uwo mukogote w'umuriro, haragijwe riramubwira riti ati Mose, Mose. Nawe aravuga ati sabwe. Ni ukuvuga ngo ijwi riramubwira rikomotse ku nkingi y'umuriro. Nuko ijwi riramubwira ati kura ibirato byawe, sandare zawe mu birenge byawe, kuko ikibanza uriko urakandagiramwo ni ikibanza ceranda. Nuko Mose abikora nk'uko nyene rya jwi ryamubwiye, ariko we kugeza n'icyo gihe ntiyigeze amenya, ntiyashoboye kumenya Mose uwo ari we, uwo ariko aramuvugisha. Ariko rero turabona yuko uwo ariko aravugisha Mose we yarivuze, arigaragaza. Turabona mu gice cya gatatu umurongo wa gatandatu, igice cya gatatu umurongo wa gatandatu, mu kuvayo haravuga ngo ndi Imana ya so. Ni ukuvuga ngo Imana ya se wa Mose, Imana ya se Mose ni Amurani, yubakanye na Yokebedi. Rero we yari yerekanye nk'Imana, ariyo yari se wa Mose, ariyo Mana y'ukuri. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Kuko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Rero Imana ya Isaka na Aburahamu na Isaka na Yakobo iyo yari kiragaragara, igaragarira umwana wa Aburahamu, kuko yari Imana ya Mose vyongeye. Rero Mose acatahura ko yari Imana, yari yiyereka Mose mu buryo bw'umucyo, imuvugisha iciye muri uwo mucyo, muri iyo nkingi y'umuriro. Rero murabe cyabaye kuri Mose. Nuko Mose yifuka mu maso hiwe, kuko yagize ubwoba bwo kwitegereza Imana. Rero umumarayika w'Uhoraho ari we yiyeretse Mose, aramubwira ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi ni gute bishoboka yuko marayika w'Uhoraho yoba Imana ya Isaka na Yakobo na Aburahamu? Ni kubera yuko umumarayika w'Uhoraho n'umubiri wa kimarayika w'Imana, umubiri wa kimarayika w'Imana ni umwami Yesu Kristo, umubiri we wa kimarayika. Ni jambo yahoranye n'Imana, kandi yari Imana biciye muri we. Imana yararemye ibintu byose nk'uko tubibwirwa na Yohani Mutagatifu igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuwa 18. Kandi uwo jambo marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, yarambaye umubiri, aba hagati mu biremwa abantu, kandi yamenyekanye ku izina Yesu Kristo. Rero turabona yuko biciye muri jambo ariwe yari Imana, kandi ariwe yahoranye n'Imana, kandi yari Imana yararemye ibintu byose. Marayika w'Uhoraho ni umubiri wa kimarayika w'Imana, ni jambo ariwe yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. Ni umuntu wo mu bundi buringanire, umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi biciye muri uwo muntu wo mu buringanire bwa gatandatu ariwe yitwa marayika w'Uhoraho, ariwe Yesu Kristo mu mubiri wa kimarayika. Imana yararemye ibintu byose. Ibyakozwe na Yesu Kristo mu mubiri we wa kimarayika, aho Imana yakoze ukuremwa kwisanzure mu mwuzuro, ukuremwa kw'ibintu byose, ari biboneka ari bitaboneka. Ivyo biri
mu bikorosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kabandanya havuga hati niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe. Nkuko urubuto rw'umwembe cyangwa urubuto rw'ivoka rurarema igiti cyose, hakaremwa amababi, atari amababi y'agahe gatoyi gusa, ahubwo amababi yose azogirwa n'icyo giti mu buzima bwacyo bwose. Aho haba harimwo amashami, haba hariho amavoka yose azogirwa n'urwo rubuto rw'ivoka, cyangwa ni ukuvuga ngo icyo giti cy'umwembe cyangwa ikivoka, aho haba hariho amavoka yose azogirwa n'icyo giti mu kubaho kwacyo cyose. Kandi ibyo byose rero biba biri muri urwo rubuto, kandi ikirenze ibyo iyo ari mu gace gatoya cyane kaba kari mu rubuto, ariko kitwa umutima w'urubuto, aricyo gice kiba gifise ubuzima. Sinzi nimba mwebwe mumaze kubona agace gatoya kari mu rubuto, niko ubuzima bw'urwo rubuto n'umutima. Kandi ngaho niho haba hari ibiti byose aribyo bizokomoka muri urwo rubuto. Kandi mwebwe mbega murazi ngene biba bingana, ibindi biti byose aribyo bizova muri icyo giti, kuko muri icyo giti aho icyo giti kirama ivyamwa, kandi rero izo mbuto z'ibyo baziteye zikazana ibindi biti bindi. Nuko rero ni ibintu bitagira urubibe, biba biri muri ako kantu gatoyi cyane kaba kari muri uwo mutima w'urwo rubuto. Aho hoshobora kuba ibintu bidaharurika, kubera yuko mu nyuma urashobora gufata ibibuto by'igiti ugasubira ukabitera, hakavamwo ibihumbi by'ibiti, nuko ugasubira ugatera ibindi bibuto, hakavamwo za miliyoni z'ibiti n'ibindi. Rero byoshobora kuzura umubumbe w'isi ndetse n'isanzure ryose, kandi ibyo byose biba biri mu kantu gatoya cyane ariko kari mu rubuto. Ni ukuvuga ngo umutima w'urubuto, aho haba ari igiti kimera, kandi icyo giti kikazana ibindi biti, ibiti bikavamo ibindi biti n'ibindi. Rero imbuto zose, nuko Kristo nawe kuba ari ubuzima, aho hari byose ibyo Imana yari igiye kurema, kandi aho niho hari isanzure ryose ry'Imana, aho hari integuro y'ukurema kw'Imana. Kristo niwe urubuto, uruvyaro, ubuzima. Muri we hari ubuzima, kandi ubuzima wari umucyo w'abantu. Kubw'ivyo yaravuze ati, kubw'ivyo yaremwe ibintu byose, nta kintu na kimwe cyaremwe, kandi nta cyaremwe na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Nuko rero byose ivy'Imana yari kuzokora mu kurema kwayo byose byashyizwe muri urwo rubuto, muri urwo ruvyaro. Kandi ngaho niho hari ubuzima, aho niho hari inkomoko y'ubuzima y'ivyaremwe byose. Kubw'ivyo niwe tanguriro ry'ukurema kw'Imana, haba ukurema kuboneka canke haba no kuremwa kutaboneka. Kandi we niwe tanguriro wa mbere mu vyaremwe bishasha, mu cyaremwe gishasha gifite ubuzima buhoraho, ariryo shengero. Mbega ishengero ryari hehe? Muri Kristo. Muri Kristo niho ishengero ryakomotse, nkuko mbega Eva yavuye muri Adamu. Rero turashobora kubona iryo banga, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icyubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe,
biremegwa kuba ivyiwe, ¿Y para quién? biremegwa kuba ivyande, Por medio de él. vyaremwe nande, biciye muri we, niwe yabiremye kandi biremegwa kuba Y él es ivyiwe. antes We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho subsisten. Y bifataniye. él es la Niwe cabeza mutwe del w'umubiri, cuerpo, que es la niwe iglesia. shengero, El que es kandi el niwe principio, tanguriro, el niwe primogénito mfura de entre mu kuva los mu muertos, bapfuye, para que kugira ngo todo tenga la abe preeminencia, agahita muri vyose, porque agradó kuko al- Imana por cuanto agradó al yahimbawe Padre, en él habitase n'ukunengesera toda kwayo kose plenitud. kuba muri we, y por medio de él kandi reconciliar yahimbawe consigo no kumuha todas kuzuza las byose cosas, nayo, así las que ari vyo están mw'isi, en la ari vyo tierra, mw'ijuru, como las que están en los cielos, haciendo izanishije la paz mediante impore la amaraso sangre de su yo cruz. ku musaraba wiwe. Y a vosotros Namwe también, abari que baratandukanijwe en n'Imana otro tiempo kera, enemigos mugahindu- de vuestra mente, mugahindurwa abansi bayo mu haciendo mitima malas yanyu, nivyo ahora mwakoze os ha bibi, reconciliado. none yabuzurije nayo mu mubiri Y wiwe. ahora hemos sido Ubu reconciliados rero twarujujwe, con twariyujuje n'Imana biciye muri Kristo, kuko Imana yari hehe? Yari muri Kristo, reconciliando consigo mismo al mundo, yuzuza nawe n'isi, reconciliando consigo mismo a todo ser humano, yiyuzuza n'ibiremwa abantu, yiyuzuza nawe ubwayo, nawe ubwiwe, las cosas n'ibintu que están en la ivyari tierra ku isi y las que están ndetse en los n'ibiri mu cielos. ijuru. Y ahora Rero podemos ver el turashobora porqué kubona impamvu todas las ibintu cosas byose que Dios ivy'Imana yari kuzokora las ha hecho yarabikoze de Jesús. biciye muri Yesu Kristo, Porque kuko Jesucristo Yesu es Kristo su mu cuerpo, mubiri we el wa cual kimarayika es el ángel de ni marayika Dios. w'uhoraho, Es el ni cuerpo umubiri angelical umubiri wa de kimarayika, Dios, umubiri wa kimarayika w'Imana, Dios aho Imana iba mora y morará ikaba yabaye kandi izoba su plenitud. mu mwuzuro wayo wose. Kubw'ivyo igihe umumarayika w'uhoraho, Le apareció igihe a yiyereka Moisés, Mose, allí hariya estaba Dios hari Imana en aquel árbol, Muri- aquella zarza, allí estaba Dios. muri biriya biti, aho hari Imana. Imana Su ángel yari mu marayika wayo, marayika wayo, marayika w'uhoraho. Kubw'ivyo igihe marayika w'uhoraho igihe yavugisha Mose, yaramubwiye ati, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mbega ninde yariko avuga ngaho? Yari Imana biciye mu marayika wayo, marayika w'uhoraho. Imana yariko iravuga biciye muri Kristo, mu mubiri wiwe wa kimarayika, mubiri wayo wa kimarayika. Imana yagize abamarayika bayo impemu, y a sus ndetse ministros llama de abakozi fuego. bayo ibita inkingi z'umuriro. Rero ngaho El ángel hari de marayika Dios w'uhoraho en una llama mu de fuego. mu nkingi y'umuriro, Y Dios kandi está- Imana yari ngaho, es Dios yari el que Imana estaba hablando yariko iravuga de biciye su mu ángel, marayika el wayo, ángel marayika w'uhoraho, que es ari Kristo en su cuerpo mu mubiri we wa kimarayika, ari we podía aparecer en yashobora una kugaragara forma mu de buryo fuego, bw'umuriro, o podía aparecer cyangwa en agashobora otras kugaragara mu ocasiones wundi en mwanya forma mu de buryo hombre, bw'umuntu, pero ariko umuntu mu bundi buringanire. Kubw'ivyo igihe kimwe, igihe yigaragariza abandi bantu mu buryo bw'umuntu, fue we llamado un varón, bamuhamagara bamwita umugabo. un varón Umugabo fue llamado por Jacob, yari cuando yavyiswe na luchó Yakobo con el igihe ángel, yanigana con aquel n'umumarayika, varón. anigana n'uwo mugabo, ntiyamurekuye kugeza amuhezagiye. Vyongeye na Aburahamu se había encontrado igihe con yahura na Melquisedec, Melikisedeki, yahuye n'umugabo ari we yari umuherezi mukuru w'Imana yisumba byose, mu ngoro yo mu ijuru, kandi ni umwami w'Isaremu, umwami wa Yerusalemu yo mu ijuru. Kandi vyongeye niwe mwami w'amahoro, niwe mwami w'ubucamanza. Ubu rero turashobora kubona uwo Aburahamu yahuye nawe, yahuye n'Imana nyene ubwayo mu mubiri wayo wa giteofani, y'umubiri wa kimarayika, kubera yuko ni Kristo mu mubiri we wa kimarayika, umuherezi mukuru mu ngoro yo mu ijuru. Kandi igihe
de creación divina, yarahari biciye mu kurema kw'Imana umubiri ufatika en el cual ari wo habitó, yabayemwo. era Yari Dios Imana con su cuerpo angelical, umubiri wiwe wa kimarayika indani mu mubiri w'inyama witwa Yesu, el cual ari we yapfuye. murió Yarapfuye, umubiri w'inyama warapfuye, ariko umubiri w'Imana wa kimarayika ntiwigeze upfa, ntiwigeze upfa, ariko umubiri ufatika warapfuye kugira ngo gutyo ukore igikorwa cy'ubucunguzi bwacu. llevando nuestros pecados, Yarajyanye yarishyizeko ibicumuro byacu kugira ngo apfe ku bwacu, los pecados, kugira ngo twebwe dukugwe ko ibyaha hamwe n'amaraso yiwe turoga ibyaha byacu byose. Nuko gutyo akaduha gutyo ubuzima buhoraho. Nuko gutyo tugakira, nuko gutyo akiza ihanga ryiwe icyaha. Nuko rero porque se requiere que Cristo salve kubera a su iki hari pueblo hakenewe de sus yuko pecados, Kristo akiza ihanga ryiwe mu kuza kwe kwa mbere, kubera yuko ingero y'icyaha n'urupfu. si él Rero quita el pecado, iyo adakora icyaha, rero mu yandi majambo, la muerte, rero que es la paga del pecado. akuyeho icyaha yaba akuyeho Entonces, se quita el pecado, urupfu. entonces Nuko rero el resultado de ser justificado umwimbu wo kuba wejejwe imbere y'Imana, yo kubaho ubuzima budafite icyaha, umwimbu wabyo ni ubuzima buhoraho. Rero turabona yuko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo yabaye hagati mu ihanga ryayo muri Isirayeli, umubiri wayo wa kimarayika wa Teofaniya ari wari Kristo. Imana yarabaye muri Kristo mu mubiri wiwe wa kimarayika mu mwuzuro wiwe wose. Nuko gutyo iba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Imana yari hagati mu bantu bayo ba Isirayeli, aribo Isirayeli, kandi biciye mu kugaragara kwayo mu mubiri wayo wa kimarayika, Imana yari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yari kiragaragara yigaragaza irongora ihanga ryayo. Kandi mu gice cya 23 mu Kuvayo 20 ukabandanya haravuga hati, ngira ntumumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze uvuga ngo mbega nirihe jwi ihanga ry'Abaheburayo ryari rigiye kumviriza, ryari ijwi ry'Imana? Ni ijwi ry'Imana cyangwa ijwi ry'umumarayika? Ni ijwi ry'Imana, ariyo ryariko riravuga biciye mu mumarayika w'uhoraho. Ijwi ry'Imana ryariko riravuga biciye mu mubiri wayo wa kimarayika. Mu mubiri wayo wa kimarayika nawo ni Kristo, mu mubiri wiwe wa kimarayika. Rero ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Mbega ni hehe hari izina ry'Imana? Umumarayika wayo, kubera yuko umumarayika umubiri wa kimarayika, umubiri wa kimarayika w'Imana, aho Imana iba mu mwuzuro wayo wose. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, urabona ngaha, mu by'ukuri nimwamwumvira mugakora ibyo nzovuga byose, nimwumviriza ijwi ry'umumarayika, yari Imana yariko iravuga ivyo Imana yariko iravuga byose, yabivuga biciye mu mumarayika wayo. Nk'uko igihe Imana yarema isi n'ijoro, Imana yararemye biciye mu mumarayika wayo, ari we mu mubiri wiwe wa kimarayika, ari we ari Kristo mu mubiri wiwe wa kimarayika. Niwe shusho y'Imana nzima, ni ukuvuga ngo umubiri wa kimarayika wa Teofaniya, Imana nzima. Kandi biciye muri we yaremye ibintu byose, biciye muri we nuko rero
ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'abagwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu bamori no mu baheti no mu baferisi no mu banyakanani no mu bahiwi no mu bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura. Ubu rero umumarayika niwe yajyanye ihanga mu gihugu cy'isezerano, kubera yuko umumarayika w'uhoraho ni Kristo, umubiri we wa kimarayika, aho Imana iba muzuro wayo wose. Rero mu buryo ubwo Imana yari hagati mu bantu bayo muri Isirayeli, byari bice mu mumarayika wayo. Imana mu mumarayika wayo yari kiraba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kubw'ivyo turabe uburyo havuga vyongeye mu Kuvayo igice reka turabe igice cya 33 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati uhoraho abarira Mose ati nugende uvino mwe n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, muduge muje mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzogiha uruvyaro rwabo, nanje ndarungika umumarayika abaja imbere, kandi nzocirukanamwo abanyakanani, abamori n'abaheti n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi. Rero mbega ninde yari kwirukana abo muri ako karere? Yirukana ayo mahanga yari ahari, yari umumarayika w'uhoraho. Nuko mu nyuma turabona uko biciye mu mumarayika, umumarayika wayo Imana yari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi ubwo nibwo buryo Imana yabaye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu isezerano rya kera ryose, kandi ihanga ryategerezwa kuba riri indani mu isezerano ry'Imana yari yarabasezeraniye, kubera yuko umuntu wese yari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ntabe indani mu isezerano, ntakebwe, yari gukugwa kurandurwa mu bantu. Rero umuntu wese ku munsi w'icumi wa buri kwezi kw'indwi atibabaza kugira ngo yihane ibyaha byiwe, namba ntiyari kubabarirwa ku munsi w'impongano, aho umuherezi mukuru yinjira mu kibanza cy'ahera cyane afite amaraso y'impongano y'isuguru y'impene, akayamijagiza akoresheje urutoki rwiwe ku mutemere wo guhongerera ko inshuro 7, igihe yarangiza igikorwa cy'umuherezi mukuru kuri uwo munsi, aho yarangiza ku muhingamo. Nuko mu nyuma yarasohoka, rero bose baharigwa ibyaha byabo, Imana ikabababarira. Abibabaje abo bararonka ukubabarirwa kw'ibicumuro byabo byarafukwa, byaratwikirwa n'amaraso y'impongano y'isuguru y'impene, nuko bakaguma biyunze n'Imana. Rero abatakora muri ubwo buryo bakihana ibyaha, ngo bihane ibyaha byabo, ngo basabe imbabazi Imana ku byo bacumuye ku Mana, rero ntibiyunga. Rero mu yandi majambo ntibari gushobora gutwikirwa n'amaraso y'impongano. Rero kubw'ivyo barakugwa mu ihanga, baratakaza uburenganzira bwo kubandanya kubaho. Nuko rero uhereye kuri uwo munsi ukabandanya mu mwanya runaka, abo bantu barapfa, kuko ntibari biyunze n'Imana, kubera yuko ntibakoresheje neza umunsi wo kwiyunga, umunsi w'imbabazi, kugira ngo gutyo biyunge n'Imana. Rero mu isezerano rishasha, kugira ngo twiyunge n'Imana harakenewe amaraso y'impongano, ariko ntakiri amaraso y'ibikoko, ahubwo ni amaraso ya Kristo umucunguzi wacu, kubera yuko ikimaze cy'isuguru y'impene ayo yashushanya amaraso ya Kristo mu maraso yiwe yasheshe ku musaraba i Karavariyo. Rero
imana iba indani creyente por muri buri mwizera biciye mu mubatizo wa mpwemu yera. Kandi mu ishengero ryiwe abantu mu ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera kuba ari ishengero ryiwe Isirayeli yo mu ijuru, imana iba hagati mu ishengero ryayo Espíritu Santo. muri mpwemu yera. Así Kandi como gutyo Dios nk'uko imana en el Antiguo Testamento mu isezerano rya kera yabaye hagati mu ihanga ryayo Isirayeli, su ángel, el ángel mu mumarayika wayo, marayika w'uhoraho, estuvo imana yabaye yarigaragaje en etapa en medio de mu ntambo kujya mu yindi pueblo y estuvo hagati mu bantu hablando a bayo, su pueblo kandi yakomeje kubirikira aganiriza abantu bayo biciye mu mumarayika wayo, biciye muri inde, biciye mu bavugishwa. en Zacarías Muri Zekariya igice cy'indwi de haratubwira la forma en que Dios mu habló buryo al pueblo bw'imana yavugishije ihanga hebreo. ry'abaheburayo. Verso 11 al Mu gice 12 cyitwa umurongo wa 11 kugeza ku wa 12 haravuga hati, ariko banka kumva, Antes volvieron la espalda bantera y taparon sus ibitugu, oídos para no oír. bizuba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe. Por las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por Ayavugira medio mu bavugishwa nawe ba kera. vino por tanto gran enojo Nico cyatumye uburake buhambaye buva kuhoraho de nyene ingabo. parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Dios Rero, por medio de su espíritu imana biciye muri mpwemu wayo el pacto, el ángel ariwe de marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kubera yuko espíritu, es impwemu cuerpo espiritual n'umubiri wo mu buryo bwo mu mpwemu visión. mu bundi buringanire. Y ahora Rero Dios por medio del ángel de Jehová la imana biciye mu marayika w'uhoraho, a través marayika w'isezerano yakomeje kuvugisha ihanga ryayo biciye mu bavugishwa. Ni ukuvuga ngo con imana su cuerpo angelical, mu mubiri wayo wa kimarayika manifestándose yakomeje kuba iriko irigaragaza biciye mu bavugishwa, kandi abo bavugishwa byabaye ibitwikizo by'umubiri by'agahe gatoya. Biciye muri byo imana yarabyigaragarije-mwo. con Moisés y con Uko niko byagenze kuri Mose, ndetse niko byagenze no ku bavugishwa bose. Nuko mu nyuma igihe imana yiremera mu nda ya Mariya akaremangingo k'ubuzima, ariko karemangingo kiguje ku kandi karemangingo, ngaho realizada la creación, haracitse ukuremwa k'umubiri ufatika, umubiri w'inyama w'Imana, umubiri ufatika w'Imana, Emanueli, Imana nosotros hamwe natwe carne humana mu mubiri wa kimuntu. manifestada Imana en carne yarigaragaje mu mubiri w'umuntu, niko havuga muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16, kandi no muri Yesaya igice cy'indwi umurongo wa 14 haravuga hati, havuga ku bijanye na Mesiya, acerca del Cristo. havuga ku bijanye na Kristo, haravuga hati, Por tanto, el Señor mismo os nico dará gitumye señal uhoraho que bwiwe quedaréis ariwe con agira Señor, abihera ikimenyamenya, y dará haraba vuestro inkumi hijo, zosama inda y llamará ivyara umwana su w'umuhungu, izomwita Imanueli. y Emmanuel significa Kandi Imanueli isobanura con nosotros. Imana hamwe natwe, iri kumwe natwe. Rero El Dios Todopoderoso Imana y'ubushobozi bwose ariyo yabaye hagati mu ihanga ry'abaheburayo, su ángel manifestado mu marayika wayo igaragaye ikoresha abavugishwa batandukanye. apareció Ubu rero iragaragara cuerpo físico mu mubiri ufatika creado por Dios. Por lo tanto, es uremwe el n'Imana. cuerpo físico Nuko rero ni umubiri de ufatika, Dios, umubiri ufatika w'Imana, aho Imana yigaragarije mu mwuzuro wayo wose, kandi iranahaba. Imana mu buryo bufatika, mu buryo bw'umuntu, mu buryo bw'umuvugishwa hagati mu ihanga ry'abaheburayo, igendagendera hagati mu ihanga ry'abaheburayo. Nuko gutyo ikora ibikorwa byasezeranywe.
bisezeranwa muri ico gihe aribyo byari kuzokorwa na Mesiya Kristo, kandi yarashikije ubuvugishwa bwose bwavugwa kuri Mesiya ndetse n'ibintu byose ibyo Mesiya yari kuzokora. ku bw'ibyo we yarashobora kuvuga ati uyu munsi harashikijwe kino cyanditswe imbere y'amaso yanyu. ubuvugishwa bwa Mesiya buhwanye no kuza kwa mbere kwa Kristo bwariko burashitswa bushikirizwa muri Yesu Kristo umucunguzi wacu, kuko we ni Imana, yari Imana iri hagati mu bantu bayo, iriko iraba hagati mu bantu bayo, iriko iraganiriza abantu bayo, iriko irasangira n'abantu bayo, iriko iragiranira ubusabane n'abantu bayo. nuko mu nyuma yarapfuye ku bw'ihanga ryayo kugira ngo gutyo ikize ihanga ryayo, kugira ngo ikure ibyaha ku ihanga ryayo. ku bw'ibyo izina ryiwe ryabaye Yesu, izina ryayo ryabaye Yesu. mu Giheburayo ari Yosuwa, ariryo risobanura umucunguzi, umukiza, umucunguzi wande, umucunguzi w'ihanga ryiwe, umucunguzi w'ihanga ibakiza ibicumuro byabo, kubera yuko ingero y'icyaha n'urupfu. rero icyaha kidakuwe ku ihanga, iyo kitakorwa ku ihanga ryayo, rero bari guciga urubanza rw'urupfu, rero ntibari gushobora gucungurwa. rero uburyo bumwe bwo gushobora kubohorwa gucungurwa bava ku ngero y'icyaha, ku rupfu, ni biciye muri Kristo. uburyo bumwe gusa bwo gushobora kubohorwa nibiciye muri Kristo umucunguzi wacu, kandi niwe adukura ku icyaha, tubohora ku cyaha ndetse n'urupfu, ari wo mwimbu w'icyaha. rero turatsinda, yaradutsindanishirije, yatwogeje amaraso, biciye mu maraso yiwe atwoza ibicumuro byose, nuko aduha agakiza n'ubuzima buhoraho. rero turashobora kubona umwimbu w'igikorwa icyo Kristo yakoze. we yatwogeje ibicumuro byacu byose, nuko aduha ubuzima buhoraho. Imana yaragendereye ihanga ryayo, mwebwe murabe ibyo yakoze byose. igihe yaza mu mubiri wa kimuntu, mu gice c'indwi muri Luka mutagatifu haravuga, ni ku murongo ngaho ngiye kubabwira umurongo ngaha. Ivyo byabaye igihe yazura wa umwana w'umupfakazi wo mu gisagara c'Inayini. ni mu gice c'indwi umurongo wa 11 ukabandanya, haravuga hati, hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasohoka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari kinege, kandi nyina yari umupfakazi. kandi ikintu kimwe yari afise umwana wiwe gusa. yari umupfakazi kandi yari afise umwana umwe gusa. yari umupfakazi. abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. umwami Yesu amubonye, amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. yigira hafi y'ikigagara, agikorako. abahambyi barahagarara, aravuga ati, muhungu ndakubariye, ati vyuka. wari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati, uvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe. kandi bati, Imana igendeye abantu bayo. murabe ingene Imana yagendeye abantu bayo, nibiciye
biciye mu kugaragara kwayo biciye mu mubiri wiwe wa kimarayika ikoresheje umubiri w'inyama hagati mu ihanga ryayo. Mu isezerano rya kera Imana yaragendereye ihanga ryayo mu ntambo kuja mu yindi biciye mu kugaragara kwayo mu mumarayika w'uhoraho ari we mubiri wayo wa kimarayika ikoresheje imibiri y'inyama yitwa abavugishwa n'Imana. Imana yari muri abo bavugishwa iriko iragendera mu buryo bw'agahe gatoya ihanga ryayo, kandi mu nyuma igihe yambara umubiri mu muntu wa Yesu, umuntu Yesu aho rwabaye urugendo rukomeye cyane rw'Imana, kubera yuko Imana yagendeye ihanga ryayo mu mubiri wayo ufatika w'inyama, ari wonyene yiremeye kugira ngo gutyo ikore igikorwa cy'ubucunguzi. Mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu haravuga hati, kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, ni ukuvuga Yesu Kristo, uwo yashiriyeho kuba samurago wa byose. Niwe yahaye kurema isi, nibiciye muri nde Imana yaremye isanzwe, nibiciye muri Yesu Kristo, biciye mu mwana w'Imana ari we marayika w'uhoraho, ari we mu nyuma yihaye umubiri agaragarira ngaha ku isi nk'umuvugishwa. Umwana w'umuntu aribyo bisigura umuvugishwa. Buri gihe iyo havuzwe ku mwana w'umuntu hategerezwa kugaragara umuvugishwa, hategerezwa kugaragara uko kugaragara kw'Imana mu mubiri w'umuntu, mu mugabo, mu muvugishwa. Kandi ni Imana ibiri kiriho umubiri mu muvugishwa. Uwo kuko ari gukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo. Kristo ni ishusho y'Imana, ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiriza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ninde ashigikiriza ijambo ry'ububasha bwiwe? Ni Kristo. Ari we ari Imana biciye muri Kristo, ari we ashigikiriza ijambo ryiwe. Ahejeje gushiriraho umwuhagiro w'ivyaha, avyagira uburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mu ijuru, yicaye ku ntebe y'Imana. Muri Matayo mutagatifu gice ca 26, igihe babaza Yesu, umuhereze mukuru hamwe n'inama nkuru y'ikombe, igihe bariko baramucira urubanza, haravuga aho bariko baramwagiriza, nuko Yesu nawe yihorera. Ariko Yesu arihorera. Igice cya 26 umurongo wa 63 haravuga hati, ariko Yesu arihorera. Umuhereze mukuru aramubwira ati, ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo, umwana w'Imana. Yesu aramwishura aturarivuze, yamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha aje mu bicu byo kwijuru. Buno umuhereze mukuru yitantamurira ko impuzu ziwe atararogose. Turacaronderera iki ivyabona? Ehe, muravyiyumviye ingene arogose. Mugira ngo iki? Nabo baramwishura, ni ukuvuga ngo inama nkuru y'ikombe nabo baramwishura batakwiye gupfa. Buno bamuvuma amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi baramubingura bati, yewe Kristo dupfindure, ninde agukubise? Rero murabe babarongozi nyene biyobokamana ivyo bakoze, bagiriye Mesiya ari bo bari barindiriye. Barase Mesiya wabo, baramukubita, baramubingura, bamusabira
kubambwa ku musaraba. Ahora podemos ver ubu rero turashobora que kubona Cristo sí sabía yuko kristo que él iba a morir. we yari azi ko yari agiye gupfa, ariko yari agiye kuzuka kandi akaduga mu ijuru, nuko gutyo akicara iburyo bw'Imana mu ijuru. Todo eso él Ibyo byose we yari abizi, kubw'ibyo byari byaravugishijwe estaba profetizado. yuko byari byaravugishijwe ego byari byaravugishijwe n'ibyo. Reka turabe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Capítulo byakozwe n'intumwa 2, igice cya kabiri versos 32 umurongo en wa adelante dice, mirongo a itatu este na kabiri Jesús, ukabandanya haravuga hati, Dios, a este Jesús uwo Yesu resucitó Dios, Imana yaramuzuye, natwe twese turi byabona byo gushingira intahe ibyo. Nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano ariryo mpwemu yera, none asutse ico murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyaduze mu ijuru, ariko ubwiwe yaravuze atoraho yabariye umwami wanje ati, cara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava munsi y'ibirenge byanyu. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu umwe mwabamba. Nuko rero Dios por medio Imana biciye mu mwami Dawidi había dicho yari que yaravuze el Cristo, yuko el Kristo Mesías, Mesiya se sentaría yari kuzokwicara a la diestra de Dios. iburyo bw'Imana mu ijuru. Zaburi y'Ijana-na-cumi umurongo wa mbere, Se sentaría a la diestra de Dios. yari kuzokwicara ku ntebe y'Imana O a la diestra de Dios. kandi yaricaye iburyo bw'Imana. Kubw'ibyo yaravuze nyuma yo kuzuka ati, ububasha bwose nabuhawe mu ijuru no ku isi, kuko Imana yamugize umwami na Kristo, kandi yaricaye ku ntebe yiwe yo mu ijuru. Rero ni yabaye inshuro ya mbere aho umugabo ariko afise umubiri wahawe ubwiza, umuntu yamaze kuragwa mu mwuzuro yicara ku ntebe yo mu ijuru y'Imana. Y por consiguiente, Kandi mu yandi ha sido majambo colocado como Señor. yashyizweho nk'umwami na Kristo. Se Kubw'ivyo le añade al nombre Jesús, Señor. we ku izina Yesu yarongewe umwami na Kristo. Nuko gutyo Jesús, usomye mu mwuzuro haravuga ngo Jesucristo. umwami Yesu Kristo. En él moró. Muri we Mora y morará. habaye haraba hazoba umwuzuro w'ubumana. Kubw'ivyo muri we hari El segundo éxodo data, umwana na mpwemu yera. Ubu rero mu kuvayo kwa kabiri es un éxodo. akoresha Yesu, uko no kuvayo ku muryo mu mpwemu. Y luego para el tercer Nuko mu nyuma mu kuvayo kugira gatatu, en donde él aho we nos liberta. azoduha Ese ukwidegembya. tercer éxodo tiene Uko kuvayo kugira gatatu unos cuantos aspectos o kurafise ibintu runaka canke imfuruka runaka. Aratubohora, Imana iraduha ukwidegembya, todo sistema idukura mu mikorere yose ya kimuntu, imikorere y'ivyobokamana, nuko ikadushira su reino mu bwami en bwayo una etapa correspondiente mu ntambuko a este tiempo, ihwanye na kino gihe c'iherezo. y Kandi nos libertará físicamente. izotubohora, iduha ukwidegembya mu buryo bufatika, kandi mu kuduha ukwidegembya izoduha umubiri ufatika kandi wahawe ubwiza. Uko ni ukwidegembya gufatika, kandi gutyo tuzogera nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu nzu yadateho mu ijuru. Muri ibyo birori bikomeye, aribyo bizomara imyaka 3 n'igice. Nuko mu nyuma tuzogarukana na Kristo kubwo ingoma y'ubwiza y'ikimpumbi ya Kristo. Nuko tuzokwinjira muri ubwo bwami bw'ikimpumbi mu buryo bufatika bwa Yesu Kristo, kandi twese tuzokwinjira mu gihugu cy'isezerano dufise umubiri dufise nk'ubwami bufatika. Ubwami bufatika bwa Kristo bwitwa ubwami bw'ikimpumbi bwa Kristo, aho Kristo azoba ari nk'umwami ku ihanga ry'Abaheburayo ndetse no ku bihugu byose. Rero turashobora kubona yuko ibyo byose bihwanye n'igihe cy'iherezo, bihwanye no kuvayo kugira gatatu,
ari byo byavuzwe kugira ngo twebwe dushobore kuronka uguhindurwa kwacu, nuko gutyo tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, nuko mu nyuma tugarukane na Kristo kugira ngo tuganze mu bwami bw'ikimpumbi hamwe na Kristo, arico gihugu c'isezerano nk'ubwami. Rero ivyo byose iyo nyine irabikora, iyo yakoze kuvayo kwa mbere biciye mu marayika wayo, marayika w'uhoraho yigaragaje biciye mu muvugishwa Mose, nubwo mu nyuma yarakoze uwakoze kuvayo kwa kabiri ni uhoraho, ni marayika nyene w'uhoraho yigaragaje biciye muri Yesu mu gitwikizo c'umubiri, mu wundi muvugisho w'ikiringo kirekire. Rero ku munsi w'iherezo Kristo marayika w'isezerano yarasezeranye kugaragara, mpwemu yera yarasezeraniwe kugaragara mu isi hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. mpwemu yera ubwiwe yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe mu ntambuko uja mu yindi, kirakoresha intumwa zitandukanye muri buri ntambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ikoresha intumwa, nuko mu nyuma yakoresheje abamarayika intumwa ndwi b'ibihe indwi. Rero ku munsi w'iherezo izoza yigaragaze mu mubiri wa kimuntu, kandi izotuzanira imigisha yo ku munsi w'iherezo. Revera William Branham avuga ku bijanye na rino sezerano ry'Imana, yuko Kristo azoshitsa muri kino gihe cy'iherezo. Rero nk'uko yabaye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu buryo bwa mpwemu yera umubiri wa kimarayika akoresheje abavugishwa batandukanye, nuko mu nyuma yarambaye umubiri, yiha umubiri, nuko gutyo arigaragaza biciye mu mubiri wa kimarayika kugira ngo gutyo akore igikorwa cy'ubucunguzi. Rero biciye muri buri muvugishwa kwabaye urugendo rw'Imana mubiri wayo wa kimarayika igaragaye biciye mu bavugishwa, biciye muri bo baravuga bakabwira ihanga ry'Abaheburayo. Imana yari kiragenderera ihanga ryayo mu ntambuko kuja mu yindi biciye mu bavugishwa bayo, nuko mu nyuma yarakoze ukugendererwa urugendo rukomeye cyane biciye muri Yesu, ariwe muri we hari Jambo yambaye umubiri. Rero mu ntambuko kujya mu yindi mu isezerano rishasha ariryo rifutswe n'amaraso yo mu isezerano rishasha, aho harabizera Kristo bose aribo bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho Kristo muri mpwemu yera yakomeje kuba ariko aragenderera ishengero ryiwe mu ntambuko kujya mu yindi, yakomeje Kristo kuba ariko aragendagenda agendera hagati mu ishengero ryiwe. Kristo namba ntiyigeze aheba ishengero ryiwe. Kristo buri gihe muri mpwemu yera yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, nk'uko Imana nayo yakomeje kuba iri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yakomeje kuba ifise kwigaragaza gutandukanye hagati mu ishengero ryayo, nk'uko byabaye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo biciye mu bikoresho bitandukanye, mu bavugishwa batandukanye. Nuko gutyo Imana yabaye hagati mu ihanga ryayo, haba mu isezerano rya kera cyo kimwe no mu isezerano rishasha. Rero muri kino gihe cy'iherezo Kristo kugeza n'ubu irabandanya kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, hagati mu ishengero ryiwe. Rero muri kino gihe cy'iherezo Kristo muri mpwemu yera azoba ariko yigaragariza hagati mu ishengero ryiwe, ariko aragendagendera hagati mu ishengero ryiwe. Gute? Reka tubirabe nk'uko byasezeranwe yuko nk'uko azoba hari. Kristo yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe mu buryo bwa mpwemu yera, akoresha yigaragariza mu ntumwa zitandukanye arizo yo yarungitse. Ubwo nibwo buryo ari mu ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera, yakomeje kuba ariko arahigaragariza. Kandi muri buri muntu ku giti ciwe nk'umuntu, Kristo muri mpwemu yera biciye mu mubatizo wa mpwemu yera muri buri muntu. Rero reka turabe isezerano riri ngaha
de Dios. ku bizera b'imana ku munsi w'iherezo, ku batoranijwe b'imana bo ku munsi w'iherezo. Dice, noten haravuga hati mwitegereze ku rupapuro rw'ijana na 34 mu gitabo cy'Imatanijwe Reverend Branham aravuga ati mwitegereze neza igihe mwe muyera uwo dufise ubu igihe azogera ubwo yambara umubiri. Aha turafise isezerano yuko mwe muyera se encarnará. azokwambara umubiri muri kino gihe c'iherezo. El que está en nuestro medio uri ahora, hagati muri en forma del twebwe Espíritu muri Santo, kano cuando kanya mu buryo Cristo bwa mwe muyera igihe azogera ubwo yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza. la forma uburyo de Cristo, bwa Kristo el Espíritu Santo, mwe en muyera nuestra iglesia, hagati mu ishengero ryiwe, encarnándose, será uburyo yambara umubiri bwaravuzwe, Reyes y Señor. kazoba ari umwami w'abami n'ubuganza abaganza. Ahora Rero veamos la página 146. turabe ku rupapuro rw'ijana na 46 mu gitabo cy'Imatanijwe Reverend Branham aravuga ati muri icyo gihe nyine bwose kibihe akoroka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mwe muyera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Entonces habrá nuko rero hazoba naciones. ukwambara umubiri kubiri, ukwa sekibi kwa Antikristo umugabo umuntu w'icaha azoba ari igikoko, kandi La encarnación no kwambara umubiri kwa mpwemu yera en este tiempo final. muri kino gihe c'iherezo. Ahora, Rero ¿para qué será? kubera iki bizoba? Página 300. ku rupapuro rw'amajana 352 mu gitabo cy'Imatanijwe Dice el reverendo William Branham, Reverend Branham aravuga en el penúltimo párrafo, kuri paragarafe irangiza bizoba el tiempo cuando el anticristo igihe Antikristo igihe azoza mu mwuzuro wiwe wose, Imana nayo izoza mu mwuzuro wayo wose kugira ngo iducungure. Dios vendrá en su plenitud. Imana izoza mu mwuzuro wayo wose kugira ngo iducungure, ni ukuvuga ngo kugira ngo Transformar nuestros cuerpos ihindure imibiri yacu, kubera yuko ugucungurwa kw'imibiri nuestra transformación. no guhindurwa kwacu aho tuzoronka umubiri mushasha kandi wahawe ubwiza, umeze kimwe n'umubiri wahawe ubwiza w'umukundwa, Jesucristo. umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Luego, mu nyuma en la página ku rupapuro rw'ijana na 31 mu gitabo cy'Imatanijwe Reverend Branham aravuga y ahora Jesús, rero su Yesu nombre sobre izina ryiwe ku isi ryabaye Yesu umucunguzi, kubera yuko yabaye umucunguzi igihe yari ngaha ku isi. kubw'ivyo igihe yanesha urupfu na kuzimu yaranesheje araduga, nuko gutyo yarose izina rishasha. kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu bavuze urwamo rwishi, ariko nta kintu na kimwe baronka, bizohishurirwa mu mituragaro. fíjense en el misterio. mwitegereze ibanga, we aje ku ifarasi. Eso es lo que está en Apocalipsis. ivyo nivyo biri mu vyahishuriwe mu gice ca 19 umurongo wa 11 ukabandanya, uburyo ku ifarasi yera Y con él, kandi azaranye n'ingabo z'ububasha, la iglesia. ariryo shengero, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y ese jinete, kandi iyo cabello farasi blanco de Apocalipsis uburyo ku 19, ifarasi yera mu vyahishuriwe igice ca 19 ni Kristo. fíjense en el misterio. nimwitegereze ibanga, agiye ku ifarasi hategerezwa kuba ikintu kugira ngo gihindure ishengero, rino ¿Y qué es lo shengero. que va a cambiar esta mbega niki kizohindura rino shengero? frente del caballo n'uje ku blanco de ifarasi yera mu Apocalipsis vyahishuriwe igice ca 19 ari we azanye n'ingabo ziwe. Ustedes saben eso. mwebwe Tiene murazi que ivyo, venir algo. hategerezwa kuza ikintu. Ahora noten, rero nadie mwitegereze, sabía ese nombre, nta sino muntu n'umwe azi izina ryiwe mismo. kiretse we wenyene. Y estaba vestido de una kandi ropa teñida de sangre. yari yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi izina ryiwe n'ijambo w'Imana, Es la venida del verbo. ni kuza kwa jambo. kandi igihe yaze imyaka 2000 irarenganye, yari jambo yambaye umubiri, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana Entre su pueblo. iri hagati mu bantu bayo, Entre el Israel. iri hagati muri Isirayeli yo ngaha ku isi. rero muri kino gihe ni Imana iri hagati ya iri muri Isirayeli yo mu ijuru, aryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Y los ejércitos celestiales. kandi ingabo zo mu ijuru Y los ejércitos kandi que ingabo- estaban en el cielo le seguían en caballos
blancos vestidos de lino finísimo blanco kandi ingabo zo mu ijuru y de su boca zamuhere sale una espada aguda kandi ingabo zo mu ijuru ziramukurikira ziri ku mafarasi zambaye impuzu zera la regirá kandi con vara mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma y en su aganishiriza vino y'uburake bw'inkazi y'imana ishobora byose kandi de rey ku mwambaro wiwe no ku biro vyiwe handitse izina umwami w'abami n'ubuganza baganze vyahishura igice cya 19 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16 ngaho niho Mesi yaje kandi ngaho nihari ahora podemos rero ver turashobora kubona la promesa isezerano de bendición tan ry'umugisha ukomeye cyane ariryo ryavuzwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho Imana estará izoba iri hagati mu bantu bayo iriko iragendagenda iriko iratuganiriza ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba en la página 200 ku rupapuro rw'amajana 277 del libro de los mu sellos gitabo cy'ibimatanijwe vyongeye naho nyene turabwirwa ku iyo fara ku aje kwifarasiyera ku aje kwifarasiyera orando dice Reverend Mbranham aratubwira ariko arasenga aravuga pedimos ati turasavye uko mpwemu yera yoza muri kano kanya nyene del verdadero caballo blanco uje kwifarasi y'ukuri yera mbego ninde aje kwifarasi y'ukuri yera ni mpwemu yera Cristo en espíritu Kristo muri mpwemu yera mientras su espíritu mu gihe mpwemu wayo mpwemu wa Kristo confrontación con el anticristo uri kurahangana na antikristo nuko ahamagara abiwe rero aha turafise al espíritu de Cristo mpwemu wa Kristo para llamar kugira ngo gutyo los suyos los que están escritos ihamagare abayo de la vida abanditswe mu ijoro mu gitabo cy'ubugingo cy'umagazi w'intama rero ivyo no kuza kuje ku ifarasi yera yo mu vyahishuriwe igice cya 19 ariko reka turabe hamwe mu buryo buboneka neza ingene azoza a su pueblo ingene azoza iri hanga ryiwe uburyo tuzomubona ari hagati mu ihanga ryiwe ari hagati mu bantu biwe página ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanijwe Reverend Mbranham aravuga el centro nko hagati del libro de los mu sellos gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 256 Reverend Mbranham aravuga ariko igihe umwami wacu agaragara ngaha ku isi azoza aje ku ifarasi yera aje ku ifarasi yera nk'urubura kandi azoba mu muzuro ari Emmanuel mbega Emmanuel risobanura iki Imana iri kumwe natwe kandi azoba ari mu muzuro Emmanuel ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu esa es kandi la gran diferencia iryo ni itandukaniro aho hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'abo babiri ni kuvuga ngo itandukaniro rikomeye hagati ya Kristo na antikristo Kristo azoza el jinete del caballo blanco de Uje Apocalipsis ku ifarasi yera yo mu vyahishuriwe igice cya 19 a su pueblo aziye ihanga ryiwe kandi azoba ari jambo irivuga afise izina jambo w'Imana jambo ryambaye umubiri mu muntu aza yaje yambaye umubiri jambo yaraje imyaka 2000 yarenganye mu muntu witwa Yesu marayika w'uhoraho yarambaye umubiri yarihaye umubiri rero marayika w'uhoraho ariyo Imana yari irimwo umubiri wayo wa kimarayika yarayihaye umubiri aba hagati mu ihanga ry'abaheburayo kandi we yabaye Emmanuel kandi ubwo kwabaye kuza kwa jambo mubiri wa kimuntu mu muntu wa kiriya gihe yavukiye i Betelehemu y'Iyudaya yabaye jambo yambaye umubiri ijambo ryambaye umubiri mu muntu yitwa Yesu rero mu isezerano rishasha nk'uko uhoraho yagize mu marayika wiwe marayika w'uhoraho biciye muri we yari hagati mu bantu bayo mu bantu biwe ariko akoresha abavugisho batandukanye ubu rero mu isezerano rishasha naho Kristo aravuga yuko afise umumarayika ari we mu byahishuriwe igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 ahavuga hati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe
ibigira bibeho vuba, y las declaró, agatuma enviándolas umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe, siervo umugurano wiwe Yohana, que ha dado y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose, nibyo jambo ry'Imana no gushingira intahe kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo yo kuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. y ahora por Ubu medio rero de biciye su ángel, mu mumarayika wayo Kristo ha estado yabaye dándole a Juan la yareka aha uguhishurirwa Yohani, uguhishurirwa ko mu vyahishuriwe. Kubw'ivyo Yohani yaripfuje gusenga umumarayika w'umwami Yesu Kristo. vio Yarabonye, a Cristo, abona Kristo, el ángel del marayika manifestado en w'isezerano, agaragaye mu mumarayika wiwe. Rero turabona yuko biciye mu mumarayika wiwe niho Kristo yari kuzohishura ibintu byose a suceder byari bigiye en la kuba dispensación de la gracia mu kiringo c'ubuntu y la dispensación ndetse no mu kiringo c'ubwami. y luego también nuko mu nyuma vyongeye mu gitabo cyo mu vyahishuriwe naho nyene aratubwira ku bintu bizobaho nyuma y'ubwami bw'ikimpumbi. Ibyo bintu byose biri ngaha mu gitabo cy'ivyahishuriwe, bizanwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. y ahora Rero en Apocalipsis mu vyahishuriwe igice cya 4 verso 1 umurongo wa mbere haravuga hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'igi nzamba rirambarira riti, duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. de estas las cosas que sucederán Ibintu después de las que ya han biba sucedido nyuma y'ivyo biba byarabaye mu ntambuko ndwi z'ishengero mu myaka 2000 yamaze kurengana, van a ser reveladas aho hazohishurwa donde bizohishurirwa abaduga Cristo, aho Kristo ari, marayika w'isezerano, mpemu yera él ha estado we siempre buri gihe yakomeje kuba ari hagati mu ishengero yiwe, yakomeje kuba ari hagati mu bantu biwe mu ntambuko ija mu yindi, en medio de su iglesia, kandi ari hagati mu bantu biwe ariryo de edad en edad, mu gihe uja mu kindi yigaragaje biciye muri buri mumarayika ntumwa. y Kandi para este tiempo muri kino gihe cy'iherezo así como nk'uko de una edad habaye ukuduga mu gihe uja mu kindi, siempre buri gihe que Cristo en Espíritu Santo Kristo muri mpemu yera manifestado por medio de su ángel aragaragara biciye mu mumarayika wayo. Muri buri gihe usó un yakoresheje verdadero igitwikizo mensajero, cy'umubiri intumwa, hubo que subir a donde estaba bategezwa kuduga ahari iyo ntumwa. Aricyo cyari igihe, icyo gihe cyugurugwa, ese igihe mensajero Imana para oír la voz de Cristo yarungika iyo ntumwa. Rero kumva ijwi rya Kristo biciye de su mu ángel mumarayika wayo, umumarayika wiwe utegerezwa kuduga mu gihe haba hari uwo mumarayika ntumwa ahwanye n'icyo gihe, porque por kubera yuko biciye muri iyo ntumwa Kristo muri mpemu yera yakomeje kuba ariko araganiriza ihanga ryiwe, yakomeje kuba ariko ahamagara ndetse anegeranya abantu biwe estuvo entre su muri pueblo icyo gihe, kandi yakomeje kuba ari mu bantu biwe, agendera hagati mu bantu biwe, aganiriza abantu biwe biciye mu ntumwa ya buri gihe. luego que han transcurrido nuko mu esas nyuma diferentes yo kurangira izo ntambuko zitandukanye z'ishengero, aho baduze mu gihe ujya mu kindi. Ubu rero twarageze mu gihe aho ibihe by'ishengero byamaze kurangira, kandi Kristo muri mwe mu yera namba ntakiri mu gihe na kimwe cy'ishengero, ahubwo yaraduze hejuru cyane. Mpemu yera yaraduze cyane mu ntambuko y'ibuye rigumye imfuruka, kandi aho niho mpemu yera aza yambaye umubiri, akagaragara biciye mu mubiri wa kimuntu, kugira ngo gutyo agendere hagati mu bantu biwe, hagati mu ihanga ryayo, kugira ngo gutyo atumenyeshe ibintu byose bitegerezwa kuba nyuma y'ibyo byose byabaye mu bihe by'ishengero byarenganye. Rero tuzobona biciye muri inde
kristo va a estar dándonos uwo azoba ariko aratumenyesherezamwo ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nyuma y'ibyabaye mu bihe by'ishengero vyarenganye que lo diga ari we el mismo Jesús. yesu kristo ari wabivugaho nyine ubwiwe. reka turabe mu vyahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 6 haravuga hati arambwira Estas palabras arambarira ate amajambo nayo kwizegwa nayo kuri. ni ukuvuga ngo ibyo ibivugwa hano ndetse ibivugwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe byose ni ukuri. y el kandi Señor, umwami niyo mana igera impemu z'abavugishwa nayo. impemu z'abavugishwa ni imibiri ya kimarayika, imibiri ya teofaniya y'abavugishwa, kandi el espíritu ni impemu de los ni impemu profetas. z'abavugishwa, ni umubiri Teofania wa congregada. teofaniya wa kimarayika, ni umubiri ugaragara mu bundi buringanire, ariko umubiri wo mu bundi buringanire. rero muri uwo mugwi w'umubiri, uwo mubiri niwo ufiswe n'abizera bavutse bundi bushasha, uwo witwa marayika w'isezerano. vyongeye kristo yaravuze avuga kuri abo bato abagereranya n'abana, yaravuze ati abamarayika babo bama baraba mu maso ha data buri munsi. abo bamarayika rero ni umubiri wa kimarayika wa buri mwizera. rero el Dios de los espíritus, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos yarungitse las cosas que deben suceder pronto. kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba, Como dice aquí, nkuko havuga hano que Dios yuko va a mostrar imana las cosas que igiye deben kutwereka suceder ibintu pronto, bigiye kubaho pues vuba. enviando su ángel abivuga gute? para azorungika umumarayika wiwe kugira ngo atumenyeshe ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi ibyo bizoba ibyo bizokorwa n'imana kristo biciye mu mumarayika wayo, ariko araganiriza ihanga ryayo, iriko iragendana n'ihanga ryayo, nuko gutyo iriko irahishurira ihanga ryayo, ishengero ryayo, ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba nyuma y'ibyabaye mu bihe by'ishengero vyarenganye. wa wundi nyene yahishurira ibintu byabaye mu bihe vyarenganye, uwo niwe nyene azoba ariko arahishura ibintu bitegerezwa kuba muri kino gihe c'iherezo, kandi niwe nyene kristo muri mpemu yera biciye umumarayika wiwe ntumwe, kuko ubona umumarayika afise uguhishurirwa kwa yesu kristo kugira ngo akumenyeshe, kugira ngo amenyekanishe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. nuko mu nyuma nimba mukeneye ukwemeza kwa kristo nk'iyo kristo nk'uko vyagenze muri kiriya gihe, ariko niko we arungika umumarayika wiwe. nimba bimeze gutyo, reka tubirabe. yarabivuze ngaha mu vyahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 16 haravuga ngo jewe yesu ntumye umumarayika wanje kugira ngo ashingire intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. ngaha hari ukwemeza bundi bushasha yuko izorungika umumarayika wiwe, yuko azorungika umumarayika wiwe, kandi uwo mumarayika yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ry'umwami yesu kristo ibihe byose, nk'uko marayika uhoraho yabaye hagati mu ishengero ryo mu isezerano rya kera, ari ryo hanga ry'abaheburayo. kandi hagati mu hanga ry'abaheburayo hari marayika uhoraho ibihe byose, kandi yakomeje kwigaragaza biciye mu bavugishwa batandukanye, kandi yakomeje kuganiriza ishengero ry'abaheburayo mu gihe cy'ibyagezwe, ari ryo hanga ry'abaheburayo. ubu rero ishengero ry'umumarayika w'umwami yesu kristo yakomeje kuba mu bihe byose hagati mu ishengero ry'umwami yesu kristo, kandi turamubona ariko araha yohani guhishurirwa kw'ibyahishuriwe. rero nuko rero uwo mumarayika mu gihe cy'iherezo azoba yambaye umubiri ari hagati mu ishengero ry'umwami yesu kristo, nk'uko umumarayika w'uhoraho yambaye umubiri yambara umubiri mu muntu mu hanga ry'abaheburayo, aryo sezerano rya kera. rero umumarayika w'uhoraho aho hari izina ry'imana, igihe yambara umubiri yaravuze ngo naje mu izina rya data, kandi ntimwanyakiriye, niko kristo yavuze, marayika w'isezerano. rero kristo aravuga mu vyahishuriwe igice
igice cya gatatu umurongo wa 12 aravuga atunesha nzomugira iririyo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi. kandi ntazosohoka ukundi, nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. ni kuri nde hari izina ry'Imana mu isezerano rya kera, ariko uri mu marayika w'Uhoraho. rero mu isezerano rishasha ni kuri nde hazoba hari izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo, ni ku mumarayika w'umwami Yesu Kristo. bitegerezwa kuba mu buryo bumeze kimwe, bubangabanganywe. hategerezwa kubaho uburyo busa, ibyo Kristo yakoze n'ibyo Imana yakoze muri kahise. rero nk'uko habaye izina ry'Imana umumarayika w'Uhoraho, marayika ari we nyuma yambaye umubiri, nuko hategerezwa kuba izina rishasha rya Kristo. aravuga ngo nzokwandika kuri we izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje Yerusalemu mushasha ari bumanuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, ndetse n'izina rishasha. ategerezwa kuba ari marayika w'umwami Yesu Kristo, kubera yuko nimba mu marayika w'Uhoraho yari afite izina ry'Imana, mu marayika w'umwami Yesu Kristo naho nyene hategerezwa kuba izina ry'umwami Yesu Kristo, izina ryiwe rishasha. kandi n'izina ry'Imana yacu, n'izina ry'umugwa, n'izina ry'umugwa w'Imana yacu. kandi ngaho niho hazoba hari ibanga ry'izina rimwe Imana yahishurira Mose igihe amubwira ati ndiwo ndiwe, ati genda ubwire ihanga ati ndiho yabantumye ko. wowe ugiye mu ntango ryayo n'indome 4 arizo yehewehe, kandi izo n'indome 4 arizo zitazwi ingene zivugwa, nubwo bagerageje gushiramwo amajwi avuga kugira ngo bagerageze kuvuga iryo zina, ariko namba ntihashoboye gutangwa ukuvugwa gutunganye kwaryo. hatanzwe indome 4 tetragrammaton, kuko ni indome 4 ibanga y'iryo zina ni ibanga ry'izina ry'Imana. Kristo azoryandika kunesha, kandi uwunesha wo ku munsi w'iherezo azoba ari marayika w'umwami Yesu Kristo. kandi aho niho hazoba hari ibanga ry'izina ry'Imana, izina ry'umugabo w'Imana yacu n'izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. ni Yesu Kristo abivuga yuko azoryandika kunesha. nuko rero hazoba umuvugishwa ntumwa, ari we azogira intsinzi ikomeye cyane mu rukundo rw'Imana ku munsi w'iherezo. kandi gutyo uwo niwe azoragwa mu muzuro, kandi n'umugwi wiwe uri kumwe nawe. muri kino gihe cy'iherezo mubwe murabona bino bintu byose ari byo vyanditswe muri Bibiliya, kandi ubu biko biraza ku muco. byongeye Kristo mu byashuriwe igice cya 2 umurongo wa 17 aravuga ngo uwunesha nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe. kandi uko no guhishurirwa kwanyegejwe kwabitswe, ariko guhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurirwa ariko
naho byavugishijwe mu bihe byarenganye ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, namba nta n'umwe azi ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. ku bw'ibyo ibanga ryo muri kino gihe cy'iherezo rizohishurwa, rihishurirwa ihanga ry'Imana, ishenga ry'umwami Yesu Kristo. ni uko gutyo ihanga ariryo rizoba ririko rirajya, nuko ihanga rizoba ririko rirajya gutyo kuri manu yanyegejwe uguhishurirwa kw'Imana kukuza kwa kabiri kwa Kristo. kandi uwunesha niwe wa mbere yakira akajya kuri ibyo bifungurwa, nuko akabisangiza n'ihanga ryose ry'Imana biciye muri we. Kristo muri mpemu yera azoba ariko arigaragaza biciye mu marayika wiwe ntumwa muri kino gihe cy'iherezo, nk'uko yakomeje kuba yigaragaza biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. kandi nzomuha akabuye kera, kandi ako kabuye kanditseko izina rishasha ata muntu n'umwe arizi kiretse uwuzoryakira. nuko rero namba ntihazoba ubuhanga bw'abanyabwenge bw'abateolojiya kugira ngo ubushakashatsi kugira ngo bashobore kubigundura cyangwa bagire ubumenyi bw'iryo zina, gusa rizomenya uwuzoryakira, kandi uwuzoryakira nawe n'uwunesha. uwo niwe biciye muri we Kristo azoryandikako. akabuye kera ni Kristo mu kuza kuwe kwa kabiri, kandi niwe buye rigumye imfuruka, niwe buye iry'abubatsi bagaye mu kuza kuwe kwa mbere igihe yambara umubiri, kandi niwe buye ritasituwe n'amaboko ryabongwe n'umwami Nebukadinezeri n'umuvugishwa, kandi umuvugishwa Daniyeli nawe akarisigura. rero ibuye ritasituwe n'amaboko ryarakubise igishusho ku birenge bivanze ibyuma n'ibumba, nuko kuri icyo gishushanyo cyari igishushanyo cy'ubwami bw'abanyamahanga mu ntambuko yabwo ya nyuma. intambuko y'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba ariyo ntambuko aho Antikristo azoba umwami w'ubwo bwami, aho Antikristo azoba ari kumwe n'abami 10, ariyo mahembe 10 bariko baraganza. ariko ibuye ritasituwe n'amaboko aryo Kristo mu kuza kwe kwa kabiri afite izina ryiwe rishasha azokubita igishushanyo ku birenge bivanze ibyuma n'ibumba, nuko azokijanjagura, kizojanjagurwa, nuko umuyaga uzobitwara. ni ukuvuga ngo ibisigaye by'igishushanyo namba ntihazosigara ikintu na kimwe. rero ibuye rimwe ryakubita igishushanyo ku birenge bivanze ibyuma n'ibumba rizokura ricika umusozi munini cyane, ubwami buniniya. ubwo ni ubwami bw'ubwiza bw'ikimpumbi bw'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo, aribwo buzokuzura isi yose, kubera yuko ubwami bwa Kristo nibwo buzoganze ibihugu byose, buganze ibiremwa abantu byose, aribyo biremwa abantu bizoba biriko biraba mu bwami bw'ikimpumbi bwa Kristo. nuko rero kapitali umugwa mukuru w'isi azoba ari Yerusalemu. ku bw'ibyo rero murashobora kubona intambara nyinshi, ibibazo byinshi, bashaka kwigarurira Yerusalemu. bamwe barahipfuza, abandi bakahipfuza, bamwe bakipfuza yuko hariho intambara. ni nk'uko byagenze mu ijuru. Sekibi yaragwanye, agwanira kwicara ku ntebe y'Imana mu ijuru kugira ngo abe agire kameremere kisumba byose, ariko mugisha wari ugenewe Yesu Kristo umucunguzi wacu yarawugize yicara ku ntebe y'Imana. ku bw'ivyo Sekibi nta kintu na kimwe afise mu byo yarondeye byose, we nta kintu na kimwe afise, kuko intebe yo mu ijuru yaramaze gufatwa na Yesu Kristo umucunguzi wacu. ku bw'ivyo hari iyindi ntebe. ku bw'ivyo Sekibi niyo rikaragwanira kugira ngo yicare kuri iyo ntebe. Antikristo we aragwanira, ariko aragwanira intebe ya Dawidi, ariyo ntebe y'Imana
en esta tierra kuri ino si para el reino de Dios. kubw'ubwami bw'imana bwo ngaha ku isi kubera ko ubwami bw'imana buzoza Y se hará la voluntad de nuko Dios, ubwami como en el cielo, bw'imana aquí. buzokorwa nk'uko bukorwa mu ijuru ngaha ku isi mu bwami bw'ikimumbi bwa kristo kandi ubwami del cual los aribwo discípulos le dijeron, abigishwa capítulo babwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere babwira kristo ati iki gihe nicyo garukana ingoma ya isirayeli garukana ingoma ya isirayeli n'ubwami bwa dawidi aribwo bwami bw'uhoraho ubwami bw'imana ngaha ku isi hebreo, ku ihanga ry'abaheburayo ni ubwami aribwo ubwami burindiwe n'ihanga ry'abaheburayo kugira ngo bugarugwe intebe y'ubwo bwami n'intebe ya dawidi y encontramos kandi turabona en San Lucas muri Luka mutagatifu capítulo 1 igice cya mbere a un profeta de otra dimensión umuvugisha wo mu bundi buringanire profetizando yaravugishijwe algo aquí muy ikintu importante. ngaha cy'ingirakamaro cyane Yo le llamo siempre al jewe buri gihe ndamwita umumarayika mukuru gaburiyeli el profeta umuvugishwa de la sexta wo dimensión. mu buringanire bwa gatandatu umumarayika mukuru muvugishwa Capítulo 1 igice cya mbere umurongo wa 26 ukabandanya muri Luka mutagatifu haravuga hati kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika gaburiyeli atumwa n'imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi izina ry'iyo nkumi ni Mariya yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro ugiriwe ubuntu umwami imana iri kumwe nawe ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo umumarayika aramubwira ati ntacutinya Mariya kuko ugiriwe ubuntu n'Imana umve uzosama inda uvyare umuhungu kandi uzomwite Yesu azoba mukuru azokwitwa umwana w'isumba byose kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Ubu rero mbega ninde muragwa w'intebe ya Dawidi? Ni Yesu Kristo. Niwe azoba umuragwa w'intebe ya Dawidi. Nuko rero uhereye kuri iyo ntebe ya Dawidi hagati mu ihanga ry'abaheburayo aho hagarurwa ubwami bw'Imana ngaha ku isi mu ihanga ry'abaheburayo, uhereye ngaho aho ihanga ry'abaheburayo azoriganza ndetse aganze n'ibihugu byose. Muri Zekariya igice cya 14 umurongo w'9 haravuga hati kandi uhoraho azoba umwami aganza isi yose. Kuri uwo munsi uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Urabona kugeza no ku izina ry'Imana rizogaragara muri ubwo bwami, kandi izina ryiwe rizoba ari izina rimwe gusa, kandi azoba ari Imana imwe gusa, kandi azoba ari umwami mu isi yose. Nuko rero Imana izoba irigaragaza muri ubwo bwami, kandi muri ubwo bwami uwo mwami w'ubwami azoba ari karaganza ihanga ry'abaheburayo ndetse n'isi yose, kuko uhoraho azoba ari umwami w'isi yose. Rero umuragwa w'intebe ya Dawidi ni Kristo, marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ari we yicaye ku ntebe y'Imana mu ijuru, ariko n'intebe ya Data mu ijuru, ariko afise intebe ngaha ku isi. Kristo arafise intebe ngaha ku isi, ari umuragwa wayo, kugira ngo gutyo
en la tierra aganze isi sobre ese trono ari kuri iyo ntebe para kugira ngo el establecimiento hashigweho del reino de Dios. ubwami bw'imana ngaha ku isi. Y ahora de ese rero trono kuri iyo se ntebe habla aho niho en Apocalipsis ibyo tubwirwa mu capítulo byahishura 3, igice cya gatatu verso 21 umurongo wa dice, 21 haravuga hati "Venciere, unesha le daré nzomuha que se siente kwicarana conmigo nanjye en mi trono, ku ntebe yanjye como y'ubwami yo he vencido nk'uko y nanjye me he nanesheje sentado y me he nkicarana na sentado data con ku mi ntebe Padre yiwe en su trono." ku ntebe yiwe Ven que urabe el Señor Jesucristo umwami en el yesu Nuevo kirisito mu isezerano Testamento rishasha obra en forma paralela arakora mu buryo a como bubangabanganye Dios nk'uko obró imana nayo en el yakoze Antiguo mu Testamento. isezerano rya kera. kristo el ángel del marayika w'isezerano marayika w'uhoraho es ni el cuerpo angelical n'umubiri wa de Dios kimarayika w'imana en el Antiguo mu Testamento, isezerano rya kera. sobre quien estaba el nombre. kuri we de Dios. hari mu izina ry'imana. Luego se hizo carne, nuko mu nyuma yarihaye umubiri dijo, "Yo nuko le yaravuze doy ngo naje mu izina rya data." kandi byongeye yaravuga muri yohani mutagatifu igice cya 12 umurongo wa 28 ati data shemagiza izina ryawe. y Dios imana nayo dijo, ikamubwira "Lo he ati glorificado, narishemagije kandi nzorishemagiza Otra vez. iyindi nshuro. lo glorificó yarayishemagije en su primera venida, mu kuza kwiwe kwa mbere en donde estaba Aho colocado en el ángel de Jehová hecho carne. ryari mu marayika uhoraho yambaye umubiri kandi azoyishemagiza mu kuza kwiwe kwa kabiri aho kristo azokwandika kuwunesha izina ry'imana yacu izina ry'umugwa w'imana yacu n'izina ryiwe rishasha n'izina ryiwe rishasha. En la misma rero forma muri ubwo buryo nyene que el Padre ubwo data sentó en su trono celestial yicaritse ku ntebe yiwe yo mu ijuru, a su ángel, umumarayika el ángel de wiwe Jehová, marayika w'uhoraho que se manifestó en carne ari we humana, yigaragaje mu mubiri wa kimuntu akora igikorwa cy'ubucunguzi arapfa arazuka aduga mu ijuru yanesheje aho hari izina ry'imana kandi ufise izina ry'imana el que se niwe en el trono yicaye ku ntebe yo mu ijuru. rero sobre quien kuri el uwo Señor Jesucristo umwami yesu kirisito yandika ko izina ry'imana yacu izina ry'umugwa w'imana yacu ndetse n'izina ryiwe rishasha n'izina ryawe rishasha uwo niwe azokwicara ku ntebe yicaranye n'umwami yesu kirisito. tiene que ser ategerezwa kuba umuvugisho w'ikiringo kirekire kuko uwicaye ku ntebe ya data yabaye umuvugisho w'ikiringo kirekire. umukunda umwami yesu kirisito ari we yabaye marayika w'uhoraho, ari we yari marayika w'uhoraho yambaye umubiri. rero marayika uhoraho yarambaye umubiri nuko mu nyuma arahabwa ubwiza, umubiri we urahabwa ubwiza yicara ku ntebe yo mu ijuru y'imana. nuko rero marayika w'umwami yesu kirisito aje yambaye umubiri wa kimuntu hagati mu bantu b'imana. nuko mu nyuma azohindurwa, azohabwa ubwiza kandi azogira umubiri mushasha wahawe ubwiza, kandi hamwe n'uwo mubiri mushasha kandi wahawe ubwiza aho niho azokwicarana na kristo ku ntebe yiwe. azoba ari inshuro ya mbere aho umuntu afise umubiri wahawe ubwiza azokwicara ku ntebe ya dawidi. nuko rero permanecerá azogumana na kristo en su trono. mu ntebe yiwe. Ahora rero podemos ver turashobora kubona que eso será yuko para el pueblo hebreo, ibyo bizoba ku ihanga ry'abaheburayo para la ndetse iglesia del Señor no ku ishinga ry'umwami yesu kirisito ndetse no ku isi nzima mu bwami bwo kimpumbi imana iri hagati mu bantu bayo. y kandi de edad en edad, mu gihe ujya mu kindi kristo yakomeje kuba ari hagati mu bantu biwe manifestó Dios en medio ariko arigaragaza en el antiguo nk'uko imana yigaragaje por medio hagati mu de bantu bayo mu isezerano rya kera. rero biciye mu marayika yarigaragaje mu isezerano rya kera. rero kristo biciye mu marayika wiwe nawe arigaragaza mu isezerano rishasha yarahaye uguhishurirwa yohani ko mu byahishuriwe, kandi uwo niwe ari muzima adoptado. ku isi azoragwa mu mwuzuro kandi azokwicarana na kristo ku ntebe yiwe. kandi uwo niwe kristo yandika ko izina ry'imana yacu n'izina ry'umugwa w'imana yacu n'izina ryayo rishasha. kandi uwo niwe ku munsi w'iherezo azojya
ku giti cy'ubugingo atari gusa mu buryo mu muhemu kugira ngo gutyo aronke umubiri wa teofaniya wa kimarayika, ahubwo vyongeye afungure ku gitabo cy'ubugingo ku munsi w'iherezo kugira ngo aronke umubiri ufatika kandi mushasha wahawe ubwiza. Azogarurwa agarukanwe ku buzima buhoraho mu buryo bufatika, ndetse vyongeye n'umugwi uzoba uri kumwe nawe, umugwi bizananye nawe nawo vyongeye uzojya ku giti cy'ubugingo, kandi nabo uzohindurwa buri muyobokamana, buri mwizera ku munsi w'iherezo, ari we ku munsi w'iherezo bazozanana nawe mu gihe gishasha, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, arico gihe gihoraho, aho ibiringo bibiri bisobekerana, ikiringo cy'ubwami gisobekerana n'ikiringo cy'ubuntu. Nuko rero Imana bibahezagira musengere cyane kugira ngo gutyo Kristo ampe ibyo ntegerezwa kuvuga byose kuw'Imana uza, ndetse vyongeye no muri ivyo bikorane byose ibyo mwiyinga. Ese Imana yobahezagira kandi ibarinde mwebwe mwese.